Sedicom, ikigo cha Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse bakunzi b'ikigo cha Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru Sedicom. Ndabahe n'ikaze muri ano makuru yo kuva kugenekerezo g'icenda gushika kugenekerezo rya 15 KIGARAMA, mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diyoseze do Bujumbura kaburungu BI, akabagizwe n'ingingo zikurikira. Nyine Musenyeri Gervase bashimiye ubusa yaragendeye paruwasi yitiriwe Tereza w'ikarukita yo mu Ruziba. Muri paruwasi Katedrale Jina Mundi harabaye umwiherero w'abari mu gisata c'ingo n'imiryango wo mu paruwasi agize intara y'ubutumwa yitiriwe Mikaeli Mweranda na Gihosha. Aya n'ayandi ni mukanya udwade kaze n'agira abashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 15 KIGARAMA ku Dominika ya gatatu y'ubushikiro, aho nyine Musenyeri Gervase bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yari yateye iteka abakristo bo muri paruwasi yitiriwe Umweranda Tereza w'ikarukita yo mu Ruziba mu kubagendera. Nk'uko abibamenyesheje, intumbero y'urwo rugendo ikaba ari kuba arifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noeli. Akaba yahereje inkuka y'imisa y'isaha 4:30 zo mu gatondo, akikijwe n'abasaserdoti baragije iyo paruwase w'umubano w'abapatiri b'inyigisho rukristo abo biyita les pères doctrinaires mu rurimi rw'igifaransa. Ubwo rugendo rukaba rwaranzwe n'akanyamuneza ku bakristo ba paruwase, aho abari basenze mu misa zibiri za mbere bumvise ko havaza bamurindiriye ngo bavotorere ku mihezagiro yiwe, na ryari rya kabiri ahashika muri iyo paruwase kuva aragije Diyoseze. Inkuru twashikirijwe na Emmanuel Harimenshi. Mu gihe ishuri tabariro rya Maramvya ririko riritegurira kugenwa ngo ribe paruwase ku munsi w'Imana igenekerezo rya 15 KIGARAMA, ni abakristo bo muri paruwasi yitiriwe Umuryango Mweranda wo mu Kinama bashikana uburyo begeranije bwo kubaka hazoba uburaro bw'abasaserdoti n'izindi nyubakwa bazokoreramo ibikorwa bitandukanye by'ubutumwa. Renova Niyonsenga. Cabereye mu nkuka ya misa yari irongowe n'icegera c'umwepiskopi wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Anatole Berenyange, ari kumwe na patiri mukuru wa paruwasi Kinama, Patiri Innocent Bon Ndoreraho. Abandi basaserdoti bari bateye iteka ico gikorwa ni Patiri Romain Mapoka, patiri mukuru wa paruwasi Buhonga, akaba no mu basaserdoti bavuka muri paruwasi Kinama, hamwe na Patiri Salvatore, icegera c'umunyamabanga w'inama nkuru y'abepiskopi y'u Burundi, akaba asanzwe afasha cyane abakristo ba Maramvya mu kubaronsa inkuka za misa. Ico gikorwa ikaba citabiriwe n'abakristo baserukiye abandi, cyo kimwe n'abari mu mihari n'imigwi y'ubutumwa itandukanye, abari mu mibano mito mito bavuye mu mashuri tabariro yose ya paruwasi Kinama, ndetse n'abakunzi b'iyo paruwasi. Abo bose bakaba bahuriye ku ishuri tabara rya Maramvya ngo bashikane uburyo begeranije nk'intererano yabo baserukira. Uburyo butari buke bwaregeranijwe, ubundi buremewe gutangwa, bugizwe ahanini n'amafaranga hamwe n'ibikoresho byo kubaka nk'isima, umucanga, amabuye n'amabati. Naho uburyo butari buke bwatanzwe, patiri mukuru wa paruwasi Kinama yamenyesheje ko budashobora gushika ku rugero rw'ubwari bukenewe, kuko ngo izo nyubakwa zo kubakwa ku buryo bwa kijambere. Patiri Innocent Bon Ndoreraho yaboneye gutera akamo ku muntu wese yoronka ico aterera muri uwo mugambi ko yobikora mu gushika mu ibahasha yanditse ko intererano yo kubaka inzu y'amasaserdoti Maramvya, agaheza akashikana mu biro vya patiri mukuru wa paruwasi Kinama. Ishure tabaro rya Maramvya ni rimwe mu mashure tabariro agize paruwasi Kinama, rikaba riherereye muri komine Mutimbuzi hagati y'ibara rya 13 na 14 rya Maramvya. Iryo shure tabariro ryo mu Maramvya ririko ryitegurira kuzohava rigabana paruwasi zijya vuba, kuko nk'uko patiri mukuru abitumenyesha ryavutse mu mwaka w'1942 ritangurira haruguru gato ya Maramvya ahitwa mu Makangara. Ico gihe ryakukira paruwasi
paruwase Mikayeli Mweranda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu niho umusaseredoti wo mu muryango wa Patiri Bera Patiri Desire yungururiza iryo shure mu Maramvya aca kubaha agasengero gato aho abakristu bahuriye baninaza Imana. Muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu naho paruwase Ngagara yagenwa. Ico gihe ishure rya Maramvya ryaciye riba rimwe mu mashure tabariro agizwe paruwase Ngagara. Igihe rero paruwase Kinama ivukiye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu, Maramvya ryabaye imwe mu nkingi zigize Kinama kuko ico gihe paruwase Kinama yari ifise amashuri abiri gusa. Abazi ishure tabariro rya Maramvya baremeza ko rimaze gushika mu bigero ku buryo ataco ribuza kugirwa paruwase kuko rifise ivyo tunga abasaseredoti bikwiye. Renovani Nsenga paruwase Kinama ku bwa Sedikome. Tukiri mu makuru y'amaparuwasi nyene karakanyamuneza ku bakristo bo kw'ishuri rya Kirinzi rikukira paruwasi ya Muramvya aho ku munsi w'Imana genekerezo rya 15 Kigarama abasangwa n'imvukira z'iyo shuri zirangurira imirimo yazo i Bujumbura n'ahandi bari kumwe n'abasaseredoti bari baramutse bahereza inkuka y'imisa mu kibanza gisanzwe kiriko cubakwamwo ingoro y'Imana ahitwa Rukiga mu ntumbero kururabira hamwe aho bagejeje ico gikorwa co kubakira ingoro mukama azoninaharizwamwo. Tarsis Kantungeko. Iyo nkuka y'imisa yari yobowe na Patiri mukuru wa paruwasi ya Muramvya Patiri Nizigama ari kumwe na Patiri mukuru wa paruwasi ya Kiganda akaba n'intumwa yo mu episkopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya Patiri Petero Karaveri Ndayiragije. Iyo nkuka y'imisa ikaba yatanguye igihe c'isaha 5 zo mu gitondo. Mu ijambo ry'intangamarara Patiri Nizigama yarahaye ikaze abakristo bose na cane abatari bamenyereye gusengera kw'iryo shuri rya Kirinzi, arabamenyesha igituma bakoraniye muri ico kibanza. Subiremo ikaze abo bose batari bamenyereye gusengera kw'ishuri ry'Ikirinzi, imvukira, abagenzi, inshuti za paruwase Muramvya n'ishuri rya Kirinzi, mwaje ngo dusangire ukuri nahaza Imana ariko kandi tunaraba aho igikorwa kiretse, hanyuma duheze turonke intege zo kubandanya gutera intambwe isigaye kugira ngo ingoro y'Imana ibere by'ukuri umukama, ibere kuri naharizwamwo umukama wacu. Uwaserukiye imvukira z'ishuri Kirinzi zirangurira imirimo yazo i Bujumbura n'ahandi ari nazo zitanga cane kugira ngo iyo ngoro y'Imana yubakwe. Umushinga ntahe Joseph Butoyi yarakengurukiye abo basaseredoti baje kubafasha iyo nkuka ya misa, yaragize n'ico abwiye abakristu. Yaranashikirije ingabire y'intebe izo mvukira zaterereye zishika 60. Nagomba gushimira ababungere bacu babiri turi kumwe, umukuru wa vikariya yacu Patiri mukuru wa paruwase Kiganda. Nagomba gushimira kandi na Patiri mukuru wa paruwase yacu ya Muramvya. Iyi nkunga y'imisa y'uno munsi yaduteye intege cyane rwose, ruhande yuko tanga intererano duterera n'igisabisho kugira ngo dushike kuri iyo ntambwe ya kabiri, tuze dushikire n'iyindi ntambwe izoyikurikira. Patiri mukuru wa paruwase ya Muramvya Patiri Nizigama yarashikirije nuko bahimbawe no kwitanga kwabo bama berekana imisi yose, aranakenguruka iyo ngabire ku izina ry'abakristu bose. Ntidukenguruka ijambo gusa, dukenguruke n'ico ijambo ryavuyeko. Igihe nyubakwa iri ngaha ingoro y'Imana duhimbawemo, nkenguruke mu kibanza ca mwebwe mwese bakisura ishuri rya Kirinzi kuri ingabire y'ijoro 6 kurejeje kuronka mwese zikenguruka. Patiri mukuru wa paruwase Kiganda akaba n'intumwa y'umwepiskopi mukuru mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya. Mu ijambo ryiwe yarakengurutse ku kanya bamuhaye, yarakeje abasangwa n'imvukira ku ntambwe bateyeko. Twabamenyesha ko ishikanwa ryatanzwe kuri uyu munsi ryagenewe gufasha mu gikorwa c'ubwo bwubako bw'ingoro y'Imana. Ku bwa Sedikome, Tarsis Kantungeko, paruwase Muramvya. Tuje mu gisata c'ingo n'imiryango ku munsi w'Imana genekerezo rya 15 Kigarama mu gasengero kari muri paruwase Katedrale Regina Mundi haratunganijwe umwiherero ku bajeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango bava mu paruwase agize intara z'ubutumwa zitiriwe Mikayeli Mweranda na Gihosha. Bakaba bari bagizwe n'abigisha abitegurira sakramento ryo kubaka Kristo, abigisha uburyo bwo gutunganya imvyaro bushigikiwe na Eklezia, hamwe n'abamaze kwiga uburyo bwo gutunganya imvyaro basanzwe banabukoresha mu ngo zabo. Icivugo c'uwo mwiherero kikaba cari
ndarengutse untuma ico ushaka. Eloge Niyongabo. Uwo mwiherero watangujwe n'igisabisho co kuninahaza Imana ku gihe c'isaha 2:45 aho abajeje ubwo butumwa baninahaza Imana iyo yabagize abayifasha mu gikorwa co kurema. Nyuma y'ico gisabisho hakurikiye inyigisho yatanzwe na Patiri Fupi Felix arongoye igisata kijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, aho yashimikiye kwijambo kugamburuka, aho uwo musaseredoti akaba yamenyesheje abo bajeje ubwo butumwa ko babwirizwa kurangwa n'ubugamburutsi bahereye mu rugo iwabo no muri ekleziya. Inyuma yo kubereka abahanuzi batorohewe bivuye ko batagamburutse itegeko ry'umukama, akaba yaboneyeho no kubagabisha nabo. Uwo musaseredoti akaba yaciye abaha uturero tw'abagamburutse ataguharira, nabo akaba ari Maria na Yosefu. Yasozereye abasabira kugamburuka kuko ari bwo buryo bwo kugaragaza ubukuru bw'Imana. Ishikanwa rikuru n'ubugamburutsi, ico Imana yamuronderako n'ubugamburutsi, kandi ico gihe ubwami bwiwe bwaciye buhagarara, Imana ikimukurako amaboko. Ubugambarazi buhagarika ibintu, buhagarika umuhezagiro, butuma Imana idasubira gukora, buzana umudugararo. Na Musa ari Musa, Imana yamubwiye ko agenda gukubita ku gitandara, aca yongera ko akantu kiba kabijya akubita kabiri. Imana yamubwiye ati kubera ko bakekereje ntubigire uko nyene nakubwiye, ukaza kuyongerera kutwi wawe, ntuzoshika mu gihugu nabemereye. Kandi ntiyashitse, muraza muragaba ntimuze muriyongerera kutwo mwongerako, mutanga ubutumwa ekleziya yabahaye gukora, utundi twose mwongeyeko muragaba turimwe imitego. Mu nkuka y'imisa nayo yaherejwe na Patiri Pierre Nsengiyumva, yarasavye abo bajeje ubwo butumwa ko mu bibagora batokekeranya ko Yezu ariho nkuko Yohani Batista yakekeranya, kuko yari yiteze ko atoguma mu ibohero kandi Yezu yaraje. Duhereye ngaha rero kuri iri jambo rya Yohani Batista, kuri ibi vyashitse, na twebwe rero turashobora kugira makenga, turashobora kuraba uti je nditangira ubutumwa, jewe ndigisha, none kubera ikigamana ureka nkaguma ndushe, kubera ikigamana ureka imigambi yanje ntigende neza. Ivyo bibazo ayo ma interrogation arashobora kuza mu buzima bwacu, ariko Yezu atubwira ati nimureme muri kumwe nanje byose birakunda. Twebwe duhamagariwe kuba abantu bari kumwe n'abo bantu bato bato, baboro bagowe, abo bantu batagira ikibaraba. Ni naco gituma mu butumwa bw'ingo n'imiryango turasaba cyane ingabirano y'Imana ikaduherekeza kugira abo bantu bose batwitura, ntihagire n'umwe agenda akomeretse, umuntu wese atwituye agende yumva ko aruhutse ku mutima. Uwo mwiherero ukaba wasozerewe n'ikiyago gitoyi, aho bumvikana ku bijanye no gukomeza ubwo butumwa. Paruwasi yose ikaba yatora umunsi bazohora bahurirako basabira ubwo butumwa. Mu gisata c'ingo n'imiryango, Eloge Niyongabo ku bwa Sedicom. Amakuru yandi madiyoseze. Diyoseze Ngozi yarayironse umwepiskopi mushasha nyen'icubahiro Musenyeri Joriji Bizimana, akaba yagenywe na nyen'ubweranda Papa Francisco ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 Kigarama uyu mwaka. Nyen'icubahiro Musenyeri Joriji yahora ari umwepiskopi samuragwa wa diyoseze ya Bubanza. Kuva mu mwaka wa 2018 diyoseze ya Ngozi yari hagarariwe byifata kibanza na nyen'icubahiro Musenyeri Gerevazi Bashimiye ubusa, asanzwe ari umwepiskopi mukuru Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. None nyen'icubahiro Musenyeri Joriji Bizimana yoba yaranzwe n'iki? Yavutse itariki 12 Ntwarante mu mwaka wa 1965 ku musozi Nyabibuye, komine Butaganzwa, intara ya Kayanza, muri diyoseze ya Ngozi. Yatiwe mu ibanga ry'ubusaserdoti igenekerezo rya 20 Myandagaro mu mwaka wa 1994. Inyuma y'iryo yatigwa yashinzwe kwigisha no kuyobora uburaro bw'abanyeshure mu seminari ntoyi y'Imureke gushika mu mwaka wa 1997. Kuva mu mwaka wa 1997 gushika mu mwaka wa 2001 Musenyeri George yarangurira ubutumwa muri Paroisse Gasenyi iri muri diyoseze ya Ngozi. Mu mwaka wa 2001 gushika mu mwaka wa 2002 yabaye patiri mukuru wa Paroisse Mubuga. Mu mwaka wa 2002 gushika mu mwaka wa 2004 yari umunyamabanga wa diyoseze ya Ngozi, akongera akaba umwibutsamana mw'irerero ry'umuryango wa Bene Maria, akaba kandi yarajeje utorwa muri diyoseze ya Ngozi. Mu mwaka wa 2004 nyen'icubahiro Musenyeri Gerevazi Bashimiye ubusa yamurungitse i Roma kugira akurikirane ivyigwa vya theologie morale, akaba yaraharonkeye urupapuro rw'impamyabushobozi. Agarutse i Burundi mu mwaka wa 2008 yagenywe ngo abe umwigisha mu seminari nkuru yitiriwe Umweranda Yohani Paulo wa kabiri y'Igitega, akaba yabaye umuyobozi wayo mu mwaka wa 2010. Mu kwezi kwa Ntwarante mu mwaka wa 2014 niho yagenwe
umuganwa w'umwepiskopi Samuragwa wa Diyoseze ya Bubanza. Turamukeje nyene icubahiro Musenyeri George Bizimana muri ubwo butumwa bushasha umukama abumukomezemwo. Akaba ari kuri uwo nkuru ndangirije ko ano makuru nkashimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyatega abiri, nkashimira abagenzi baje bafashe kuyatorokanya. Urfate kaze niwe mari kumwe kuri mikro mukama bahezekere.